So nkuko bisanzwe rero ndabazanye video iza kumbure ishira ahagaragara ibyo Chimamanda yavuze. Urabona ko ishambere barimo baruvera ni twasa idirisha ntari hari ngaha kote yo hanze uri kurinjira muri shambere yarimo aruvera nawe manero. Urabona tivwa nta dirisha rihari ngaha hanze, ngira ngaragaze nshira umuco hanze kumbure bivyavuze ko hari abakozi bakishije amatelefone mu madirisha bafata video ya Ruvera ariko arasambana n'umuhungu ngo bari kumwe muri chambre. Iyi ni chambre bashikiyemo, ni chambre VIP, ni chambre yo ushobora kutanyita Thomas wo muri Bibiliya ariko ukashobora kunyita Thomas wo mu bitabo na cyane canke Thomas wo muri Africa, Thomas Sankara. So impamvu muzati ushobora kunyita Thomas, genda umuntu iyo ntanguye inkuru sinzi guhagarika inkuru ndayikurikirana mpaka ndabazaniye umuco. So nibaza ko anyway ndabashimire cyane mwebwe mwamaze kora sabone, mwebwe mwese mwamaze kugira full access yo kugira Star TV, mwebwe mwese mwamaze kora sabone kumure dukwize 160 byamaze kora subscribe kuri Star TV, kuko muri no mwaya tugeze muri 559,000 personnes bikurikirana Star TV aho hose la tête cyangwa ibikorwa bya Starboy the Chief. Unyita Mr Fasha warafashijwe, Mr Recorder, Mr Mate, Mr Kimararongo, Love in Town ubeshi umukozi wo munzu, Mr Fasha warafashijwe, Mr I don't care, Mr Dollar Boy. Nyuma y'imisi irenga 3 vuye mu gasho nidegenje, now I'm free, negezwa gukora akazi nkuko negezwa kugakora. Kandi ikintu cyanyoheye mutazi mwebwe mudukurikirana kuri Star TV nuko nafunzwe nzira umwuga wanje kandi ivyo ndiko ndakora. Nafunzwe bankwe mu byo ndiko ndakora, ariko kandi ari akazi kanje, ari ivyo nkora bimpereza amafaranga, ari ivyo nkora binantunze binambeshejeho. Wanashima n'umuryango hari gihe ushikirwa bivanye n'akazi nakoze. So anyway ikintu gitumye nza hano mbwa Star TV, murabizira fois passé hatangiye gutrending amafoto umusaza Chimamanda kunze kuzana inkuru zitari zo sometime kugira kumbure ku nyungu ziwe. Reka mvuge ku nyungu ziwe kugira ndabivuge mu majambo make, akunze gukora amaposte ku nyungu ziwe. Ruriya rubuga kumbure rushobora kuba rumwinjiriza amafaranga, ariko kuba urubuga rwa rukwinjiriza amafaranga ntibivuze ko ucuza urazana amakuru utatohoje. Niyo mpamvu navuze ati iriya video nakoze ubwa mbere maze kubona post ya Chimamanda avuga ati Aruvera Muhimbare yasambanye kuri Hotel Benezer. Hotel Benezer mwebwe mwese murayizi, isanzwe iri ngaha anye kuri Eglise Pentecote, bakunze kuvuga kuri Eglise Pentecote yo kuntahangwa, mwese murahazi nubwo itari kuntangwa neza na neza, ariko bayisi iryo zina Eglise Pentecote ntahangwa. So sanzwe mba ngaha haruguru neza yaho, iyo ndi mu dirisha giwanje ndavye ndabona hotel. So amakuru twaronse duhawe na Chimamanda, ariko byasaba yuko twiyumvira, ariko tukamenya ati mbega bino bintu biri mu kuri cyane nta kuri kurimo. Avuga yuko uwo bita Aruvera Muhimbare yo barasambanye n'umuhungu atashimye kuvuga izina muri hotel. So nagiye kubazanira meje kuronka video nziza cyane, video za kugufasha kumenya ukuri, video za kugufasha kumenya buri kimwe cyose cyo ku hotel. Bivugwa ko bacishije amatelefone mu madirisha bariko barafata ama video Aruvera Muhimbare mu gihe ariko arakora ico gikorwa kibi. Bamwe bavuga ati bo batelefonye Chimamanda kuri call video kugira Chimamanda ashobore kubona ibiriko biraba ivyo Aruvera ariko arakora no muhungu. Byinshi twabimenye. So rero ingenda kwereka video ndaza kugerageza kuza ndavugira muri video ndakubwire buri kimwe cyose nguwo umuco, kubera ko jewe ndatanga inkuru nkayitanguza. Nafa sinavuze ati ibi bintu sinibaza ko ari byo, ndavuga ati ibi bintu sivyo. Reka kumbure gusamaza umukozi w'Imana canke gusamaza umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana Aruvera Muhimbare. So ngira ndabahe umuco rero wa byose, kuko amwe mu makuru twaronse aravuga ko iyo uhenze ukazana n'umukobwa hajyanye urasubizwa inyuma, ndetse hamazwe gusubizwa inyuma n'abantu bakomakomeye cyane mu gihe baba bazanye abakobwa hajya, kubera ko babona ko hotel itekanye. Hamaze gusubizwa abantu inyuma benshi batandukanye. So nkuko bisanzwe rero ndabazanye video iza kumbure ishira ahagaragara ibyo Chimamanda yavuze. Urabona ko ishambere barimo baruvera
twasa idirisha ntari hari ngaha kote yo hanze uri kurinjira muri chambre yarimo Alvera nawe Wema Nera urabona tivwa nta dirisha rihari ngaha hanze ngira ngaragaze nshira umuco hanze kumbure uvyavuze ko hari abakozi bacishije amatelefone mu madirisha bafata video ya Alvera ariko arasambana n'umuhungu ngo bari muri chambre. Iyi ni chambre bashikiyemo ni chambre VIP, ni chambre nziza cyane 301. Urabona ino corridor size ko mwabonye amafoto ya Alvera na Wema bifotoreje muri no corridor muri ko murabona hano. Ino corridor hari amafoto yagaragaye menshi cyane bambaye ibihuzu vya noire mingani bisate. Aha ni muri salon iyo chambre VIP barimo kuko bifise salon. Aho ni muri salon intebe iyo ni dirisha ariko iryo dirisha riri koteho hepfo cyubona mu Buyenzi. Iyo ni entrée ya chambre urabona ko aho ni muri salon ushobora kwakirira iki abantu nkuko yavuze Chimamanda ko hari abantu bagenda kuraba Wema kumusubira ngaho kuri hotel urabona ko bari bafise aho bicara muri salon atari direct muri chambre. Muri chambre urabona ko umuryango ari nakubwiye ko iyo ni chambre Wema Nera yarimo na Alvera urabona ko turi muri chambre rero ubwo n'uburiri Wema Nera na Alvera bararako mu gihe bari ngaho kwiyo hotel Ebenezer novuga ko ari hotel y'aba Pentecote ya Eglise yegukira Eglise Pentecote. So urabona ko ari muri toilette harabavuze ngo bashishije ngo muri toilette ngo amatelefone muri toilette biragoye yuko wocishaho telefone uri ko rafata ama video ushike muri chambre kuko uvuye muri salon wabonye kuca winjira muri chambre ngaho ugacubandanya hariya muri toilette akadirisha kari koteho hepfo urabona ngaho kwidirisha honyene ucibona mu Buyenzi aho ucibona mu Buyenzi mu idirisha. Sasa uwo muntu yaje gufatira video ngaho yoba yajeho gute sinzi ko muri ko murabibona je tana babwiye ati jenje kubaha umuco rero ibintu Chimamanda ariko aravuga ko hari abantu basambaniye ngaho nimba ari amafaranga yoba yari yo gucafuza Ebenezer Hotel akoresheje izina Alvera Muhimbare ivyo bintu bihagarike kuko urabona ngaho mu dirisha iyo ni aho ni mu Buyenzi kujya mbere koteho hepfo guca urabibona nagerageje kwereka vizos ndakwereka hugaye n'amarido biragoye kuko hari n'amadirisha yo wugaye uri ndani aca ba bloquer iyo dirisha uryugurura uri ndani uri hanze biragoye kugura iyo dirisha kwera kuryuguruye uri hanze ntibikunda kuko uryugaye uri ndani cari ba bloquer uri hanze nivyo kunda yuko anaryugurura. Rero biragoye kunyumvisha ko Chimamanda yavuze yuko basambaniye hano kumburengira ngaruke ndakubwire namwe mu makuru yandi natohoje inyuma yo kuronka ino video hari amakuru yandi natohoje byabaye ngombwa ko ndashira agaragara kugira dushire ukuri agaragara. Je sinza nkunda abantu bacafuza abandi ndakunda umuntu avuga ukuri wasovye mwibarabara turabivuga ko wasovye mwibarabara waririye mwibarabara turavuga yuko waririye mwibarabara ukuri kukavugwa kujya nyene kwabaye apana yuko dufata ububeshi tukabuhindura ukuri. Ivyo ndavyiyamirije nka Starboy the Ship. Amakuru twahevuye turonka mu nyuma canke twagiye turabaza bamwe mu bakozi sishimye kubavuga izina kwera ko rabizi ibintu by'abakirisu canke by'abakizwa si ibintu byo kuvuga uwabikoze canke uwabikubwiye kwera ko umwanya n'umwanya yo kwirukanwa. Je video naronse ni video igaragaza jya mahoteli yahajya ndetse na chambre Alvera yararimwo na Wema Nera naronse amasanamu yaho nkuko nashoboye kuyabereka. Biravugwa ko umunsi Alvera agira iki agenda ku kibuga cy'indege. Iyo ni nkuru naronse kandi irimwo umuco ukwijana kwijana umuco ijana kwijana ndasubiyemo. Iyo ni nkuru naronse irimwo umuco ijana kwijana. Alvera igihe agenda ku kibuga cy'indege ari kumwe na Wema Nera bagiye bugaye chambre. Alvera niwe yaherekeje Wema Nera. Uwo muhungu wa Alvera mwibaza je naramutohoje ndamuzi ntiyari ngaho mu ico kibanza cha hotel. Aherekeje Wema Nera baragenda kuri airport. Mu nyuma muri hotel haza kubura ico bita arrange. Habuze ico bita arrange kubera ko hotel bifise ama arrange ariko nawe iyo ugiye kurara muri chambre muri hotel ushobora gutwara arrange yawe ugakoresha arrange yawe biremewe ntacyo bitwaye kwera ko abantu ntiboronka ama arrange mwebwe mwese abakwiye. So hamaze kubura arrange baravuga ati umushefu cyanye uwari ko ararondera arrange aravuga ati mwoshobora kundondera arrange. Bararondera mu mashambre basanga zimwe ziko zirakoreshwa ariko haca bamwe umukozi avuga ati burya muri chambre harimo Alvera na Wema Nera harimo arrange ariko sinzi ko ari ya Alvera cyanye ya Wema bari bazanye
birasaba yuko muja kuraba ko ari iwacu kugira tube turayitiza, kubera ko uwo mwanya aloe vera yavuye muri hoteli aragenda aherekeje Wema Nera asubiye inyuma. Bimaze kugenda uko rero ikintu cabaye, baci bagenda baratora urufunguruzo barugurura muri ya chambre, baratora ya aronje basanga koko ni aronje yo muri Ebenezer. Bayitoye nta muntu yari arimwo, baragenda baratanga aronje, baca barabaza none muri chambre hari yonde? Nta muntu ariyo, mugabo hari iki? Hari imizigo, ibintu bya bintu Chimamanda yacavuga ngo umva ngo yasizeyo umuhungu wasigare ngo arangwa panga ngo ibintu ngo iki niki ngo hama ngo ave ngo kuri airport ngo aca musangayo ngo baca barakora buriya busambanyi. Oya, urumva yuko umuco ngaho na urohose. Bimaze kugenda uko ya chambre barayugura basanga hariyo impuzu za aloe vera yapanze mu bege, kubera ko igihe cyose Wema Nera yari hano aloe vera yari yimutse asanga Wema hajya anyi. Nibaza mwabonye muri video nagenda shira agaragara ahantu bifotoreje muri rya corridor kugira ndabereke yuko neza na neza video mfise ari hajya kuri hotel Ebenezer. Rero barasubira barugara kubera ko batwaye aronje, barayishikiriza barumva yuko ata muntu numwe ariyo, iki niki tusa hariyo ico bita amasakoshi aloe vera muhimbare. Aloe vera muhimbare avuye kuri airport, ubusanzwe ari umushefu ntashimye kuvuga ngo afise ibya jeje hajya hanyu, niwe bavanye na aloe vera hejuru muri etage. Aloe vera afise izo begi zirimo impuzu, uwo mushefu agenda mutwaje ikintu bita ifoto yahawe n'abafana cyagiye Wema Nera na aloe vera bahura n'abantu basanzwe bakorana canke barakoranye igihe basangira. Wewe yamanutse afise iki? Ifoto. Aloe vera nawe afise impuzu, bisigura ko uwo muhungu nta warahari. Baramanuka ndaramuherekeza, arurira imodoka barapakira aragenda. Cyangwa ati none Chimamanda bino bintu abikora ku nyungu zahe? Hari uzosanga ari ibintu dukora nkundi ko ndavuga, uzosanga n'umwuga nkora na urengeye, ego no mu content creator usange n'umuntu namubwiye nabi. None Chimamanda gufata ugategura inkuru ugakora inkuru itariyo, ni pour quel intérêt? Ni intérêt yiwawe ntabwo ari intérêt y'umuntu wavuze. Uno munsi umuntu wavuze aloe vera muhimbare ari muyabira kwera ko abantu babakizwa bugaye mu mitwe. Zimuza bakizwa bose, abantu babakizwa bugaye mu mitwe. Uno munsi bazi yuko aloe vera yasambanye bugaye mu mitwe. Kweko ndaze no munsi ntabuza bakizwa kuri rya hotel Ebenezer. Bumva umenga hoja kurara abapanekoti gusa. Oro hotel ni business. Hotel bifise condition yaho, bifise condition. Okay, nurarana n'umuntu mutakoze mariage, nta mukobwa ushobora kuzana nga amatwa asumira. Hamaze kuza abagabo benshi mwijoro, bagasohoka bibaza yuko abakozi bahajya baraye, bagasohoka bakaca bazanye abakobwa mu mamodoka y'amafime, bibaza ngo barabazanye ngo abakozi baraye. Bamaze gusubizwa inyuma kenshi. Ndafise for example, ndafise abaganda bivugwa ko baje hajya bazanye abakobwa mugabo barasubizwa inyuma, babwira ati twebwe ngaha nta mukobwa arana n'umugabo atakoze mariage. Uko n'ukuri. Ikindi kintu numvise, hari abantu uno munsi navuze ati bo bariko bakorana na Chimamanda, bivugwa ko batanezererewe iterambere rya Eglise Pentecote kuba barubatse iriya etage. Harimwo nyene n'abari muri Pentecote bavuga ati iyi Eglise byagenze gute bwira abantu bubaka uko. Turabizi ama Eglise yose mu Burundi turabazi abantu bamaze kubaka etage nziza nkijya ni Eglise Pentecote, zibwirinde Eglise maze kubaka etage nziza nkijya Eglise Pentecote. Bivuze iki rero? Bivuze ko abo bantu bashobora kuba bavugana na Chimamanda, wanashima Chimamanda agakorera amafaranga kugira avuge nabi rya Eglise Pentecote. Je nafise ukuri ko hari umukozi w'Imana Chimamanda yigeze gusaba amafaranga ati ntushobora kugukora promotion, umukozi w'Imana aramwangira. Gushika kuri uno munsi Chimamanda icakora ni kumuponda, kumuvuga nabi. Ariko kurundi ruhande arona abakozi b'Imana bamuriha kugira bavugwe nabi. Rero Chimamanda ya ivyo bintu si vyiza, nayo mpamvu navuze ati jewe ukuri nzokubaha kubijanye n'ivya aloe vera muhimbare. Uno munsi aloe vera muhimbare ariko ararenganywa. Ndibaza mwabonye video naberetse ukuntu ishambire imeze, biragoye ukuntu wofata video no mu idirisha. Wabibonye uciye mu idirisha cukoroka ucubona buyenzi. None iyo video bayifatiye hehe ko muri iyo chambre VIP barimo yo hejuru, urinda guca muri salon ukinjira muri chambre ukacusha no muri toilette. Izo video bafatiye muri toilette
uciye mu dirisha ko udashika muri chambre byagenze gute ivyo bintu nimubona ko birimo igifungo ega mwebwe mwakira inkuru ze murakira inkuru muniyumvira ati mbega ibintu koko uyu muntu ashikirije nukuri kwigendera canke harimo bubeshi so jewe yo ntango y'intambara nayirangiza je nibaza ko ndagije intambara yo kuvuga ngo Alvera ngo yarasambanye kabisa ibintu byo kuvuga ngo Alvera ngo yasambaniye muri hotel kugira ucafuze hotel Benezere kubera ko bashobora kuba baguhaye amafaranga kugira uyicafuze cyangwa kuba baguhaye amafaranga kugira ucafuze Alvera Muhimbare cyangwa we Manera oya Chimamanda amaze kuvuga ibintu byinshi hari ibyo aravuga by'ukuri sometimes kubera ko nta muntu avuga ububeshi buri gihe ukura akakuvuga ariko amakuru menshi nyamukuru yigira kumenga yatohoje yigira kumenga afisa amanteni menshi mu gihugu cy'u Burundi ora arabeshwa Chimamanda kubera iki bagutelefone umaze kumva ko ari umuntu wo kuri Ebenezere yagutelefone ugaca umukupira ukanga kumwumviriza aha